ekipe itwa Manchester City nayo nyene yo ikiragerageza uburyo bwose ngirabe ko yoshobora kuba ikiramwibika ngo nimba vyarabananiye kwishaguzana witwa Lionel Messi mu myaka ruvangu iheze ngo ariko arifuza ko bashobora kuba bozana ngo izina rikomeye yitwara Yamal bakamukura muri ekipe itwa Barcelona bakamuzana muri ekipe itwa Manchester City mugiye muri ekipe itwa Manchester City hari umuhereza ruvuga ngo basanzwe bakunda cyangwa umukinnyi umuhereza asangwa mu Espanyol yarakiye no muri ekipe itwa FC Barcelona ndavuga ngo PEPE Guardiora n'abanyigiye bitari bikabafasha gutwara Champions League uno musi rero ngo ibikwira vugwa nuko imigwi yo mu Barabo ndavuga mu gihugu ca Qatar nkavuga no mu gihugu ca Arabie Saoudite ngo niki yarondera izina yitwara Yamal kugeza muri kano kango atari Man City ishaka kumutwara ekipe yitwa ngo Paris Saint-Germain iramutwara mu gihe amafaranga bafise kuno musi twabigatse kubitandukanye mu gano ko navuga ngo uno musi ngo imigwi ibiri yose ikiragereza kurondera uwo mwana ese kuno musi Man City Paris Saint-Germain FC Barcelona biraza ko binarangirira hehe uno mwana w'imyaka 18 vyanagora ko twara Ballon d'Or baba kwa afisa amahigwe uno musi PEPE Guardiora witwa Luis Enrique nabameza ashaka kuri babiri Houston na Patrick Luis Enrique n'uwitwa navuga ngo PEPE Guardiora bose ngo bifuza izina ryitwara Yamal mu gihe bose abayespanyol nibaza yuko iyo dossier ya Yamal kuva mu mugwa FC Barcelona twigize no kunayica ko ku munsi wa gatano duherukira ngaha mu kiganiro ariko kandi ni vya bindi nyene bihagaze handi nyene je mbona yuko bigoye cyane kumva ko Yamal yova mu mugwa FC Barcelona kirekeza muri Paris cyangwa muri Manchester City nashoye kudondagura kwanza ubwa mbere na mbere nizere ko twahereye kuri Paris Saint-Germain ku bakinyi b'abastade bigize kuba bakinira umugwa FC Barcelona vyakunze ko babasinyisha bari babakinyi basanga vyaboroheye bivanya na situation iba isa nka atari nziza basanzwe baba baranarimo muri no mugwa FC Barcelona nahere kuri Neymar Junior nawe nyene yarasanzwe afise n'umugambi wo kuva muri no mugwa kugira ngo bikunde ashike ku bushimwe bwiwe bwite kubera yuko muri FC Barcelona yabona ko habaye ko ivyo yokora vyose biragoye ko bobimwitirira kubera yuko ari kumwe n'umukinyi nka Lionel Messi Ronaldinho nawe nyetwara biciye ko sino sano bigaruka ko cyane cyane ariko ni ibintu bitanga insiguro canke biri clear biboneka yuko buri mukinyi wese byakunze ko Paris Saint-Germain musinyishe muke muri FC Barcelona yaba yisunze canke yaba yifadikije situation y'abasanzwe arimo muri uwo mugwi yasa nka atari nziza kandi ugasanga n'uwo mugwi nyene ubwiwe uwo mukinyi yarafise gahunda yo gutegura kuva muri uwo mugwi wa FC Barcelona ariko kuri Yamal tunge tunahagaruke Yamal ubwa mbere na mbere n'umwana yakuriye muri Ramashi yego tusanze tuzi ibintu bano bana bakure muri Ramasia usanga baba bafise cyangwa urukundo baba bafise kuri no mugwi wa FC Barcelona ejo bundi twarumvise Firmino Lopez yemerewe cyane guhembwa amafaranga umushahara wikuvye ko inshuro zigira kuri zitatu yuwo yahembwa muri FC Barcelona bakongera bakamutanga ko n'agafaranga gafadika kugira ngo bikunde yerekeze mu gwa Chelsea de Blues ndakumva ariko hari urukundo bana bakurira muri Ramasia bakura bafitiye uno mugwi wa FC Barcelona baba bumva ko bakora ibishoka byose ku bwa FC Barcelona kubw'inyungu za FC Barcelona gusumba uko bokorera inyungu zabo twarabonye FC Barcelona yisanga mu bibazo bigoye cyane by'ubukene ukabona yuko abakinyi bihutiye gutahura gukorera umushahara bahembwa n'abakinyi usanga bakuriye muri Ramasia baza Hernandez nibo bakinyi bakora ba mu FC Barcelona kumva ngo biroroshe cyane ko bohebera amafaranga FC Barcelona yari bafite kugira ngo baje ari Pique bose hariya ba Iniesta urukurumba abo bose ukabona n'abakinyi byaboroheye cyane gutahura yuko borekera amafaranga yabo mu FC Barcelona kugira ngo bikunde FC Barcelona yikure mu bibazo hari jambo FC Barcelona bakunze kuba bakoresha rivuga ngo make un club urumva turengeye kwitwa club ni famille muri rusange ni mu umuryango wawe rero urawitangira ugakora ibishoboka byose kugira ngo umuryango wawe wumve yuko bikunze ukabaho neza ko byose biko biragenda neza rero biragoye kumva yuko Yamal atabihe bibi arimo muri no mugwi FC Barcelona kandi n'abafana muri rusange ba FC Barcelona bumva ko banamwishimiye cyane banamusize n'imbere mu bantu baha amajwi menshi cyane kuza gutsinda agashimwe ka Ballon d'Or gusumba na Rafinha yarafise n'ibiharuro byiza bimuvugira gusumba na Yamal Yamal yishimiwe n'uburongozi bw'umugwi wa FC Barcelona Yamal afatwa nk'umukinyi ngendegwa ko cyane wingenze mu muntu mu FC Barcelona nimba twarumvise FC Barcelona kumva Messi nimba rumvise FC Barcelona kumva Ronaldinho nimba rumvise FC Barcelona kumva buri wundi mukinyi wese ashobora kuza nk'umukinyi azimbere afata idarapo muri FC Barcelona ashobora gufasha byinshi ubona ko yitezwa amaso n'abakunzi ba FC Barcelona muri rusange no musi twumva Yamal mbese ico kintu cyo tuma Yamal ava muri FC Barcelona kirekeza muri Manchester City je ku bwanje ntaco mbona n'amafaranga ntayo uno munsi biravugwa ngo Houston kuko wabona ngo yaba systeme bakinamo ndavuga equipe ya Paris Saint-Germain yaba systeme novuga ngo equipe ya Manchester City kinamo ndavuga
nashatse kuzana akazina ka PEPE Guardiora nungazana n'uwitwa Luis Enrique n'abameza bavuga batandukanye. Ekipe ya Paris Saint-Germain yari maze imisi itari mike itazi gutwara Champions League, ako muno mwasi wikuraba ama ekipe ngo akomakume kwisi uza gusanga uzanye izina rya mbere ngo ekipe yitwa nde Paris Saint-Germain. Man City PEPE Guardiola akina muri ya systeme yitandukanye. Kuri ako kantu ko kumva ngo abamenyeza muri ekipe ya Paris Saint-Germain bamenyeza bari muri ekipe yitwa Manchester City n'abamenyeza bavuga aba Espanyol, ako kariko cyo gufasha Lamine Yamal agahindura ivyinyo bavuga ati numugihe ndi muri ekipe nivyo ndi muri Ramase mugabo ndakuba ngiye nko muhira hari. Ico kintu kiragoye cyane kumva ko hari ikintu na kimwe coza kigakura Lamine Yamal muri FC Barcelona mu gihe asanzwe atana situation mbi asanzwe narimwe no munsi muri FC Barcelona, kuko Lamine Yamal no munsi twemeranye neza kandi twibukanye neza namwe mu majambo ya Lamine Yamal ashobora kuba anashikiriza muri misi heze. Numwe mu bakinyi yamaze gufata ingingo ubwiwe yizeza abakunzi ba FC Barcelona ati jewe ngiye kubazanira igikombe cha UEFA Champions League. Agafata ingingo avuga ati ngiye kubazanira. Uno muse ni nk'umuvyeyi. Mbese uno muse bwana Ridike ufise abana bawe akarorera ko ndakumva, ariko haje umuntu akubwira ati je ngoma ndagutware mu kindi gihugu. Uri kurumva wowe urazi ko abana bawe uno musi babahe ku bwawe, wowe utabaye utaronde utagize n'abana bawe batobaho, ariko haje umuntu akubwira ngo ndagutwaye ndaguha ibishoboka byose ibyo wifuza byose ndabiguhe tugende. Urumva ko wowe osiga abana bawe ukaca wizera ati abana bawe bazobaho gute? Ubu bataye mu kangaratera neza cyane. Uno musi Lamine Yamal yibona nkaho ari wasigara umuvyeyi wa FC Barcelona, ni wasigaye nk'urufunguruzo rwo kumva FC Barcelona turafise amahirwe kuzoronka igikombe cha UEFA Champions League kuko dufise Lamine Yamal. Lamine Yamal abanyakaje ngakavuga ati ndabizeje kuzobaha ibikombe bingana uku canke bimeze uku nuku mwaye maze igihe mute ko murabona. Rero biragoye kumva yuko hari ikintu na kimwe cyose cokunda cotuma Lamine Yamal ava muri FC Barcelona. Je kubganje ntaco ndiko ndabona yaba amafaranga yabo PEPE Guardiola sanzwe yamuka muri Espagne yabo Luis Enrique sanzwe yamuka muri Espagne, simbona ko zoba inzira nziza cyane zotuma Lamine Yamal ava muri FC Barcelona. Uretse yuko inzira yonyene mbona yotuma Lamine Yamal ava mu FC Barcelona ni ibihe bibi vyoshika Lamine Yamal agaca muri no mu FC Barcelona adakundwa n'abafana adakundwa n'uburongozi, ukabona ko Lamine Yamal atishimiye kuba ari muri no mugwi. Niyo nzira yonyene mbona yuko yokunda ko Paris Saint-Germain yuzika mu convaincre ati twe tuzogwa amafaranga asumba FC Barcelona ikiraguha kugira uze iwacu. Nkabona ko vyo ari byo vyokunda ko Lamine Yamal yerekeza muri yo yindi migwi. Lamine Yamal n'umukinyi mwiza muri ekipe nziza. Kylian Mbappé rutini wegize ico avuga kuri waravuga ngo jewe nahereye muri ekipe no canke se kariyeri yanje nkidayitangura nari muri ekipe no vuga ko kubijanye no kuvugwa mu ma media n'ibindi bitandukanye ntonya kuyo mugabo witwa Lamine Yamal arimo aravuga se Monaco. Yego Lamine Yamal n'umukinyi ahereye muri club ya Barcelona yakujirijwe na club yitwa FC Barcelona. Ekipe yamuforumye kuva kiri muto kugeza akakanya novuga ko ari yawo ariko akinamo ayizi yonyene ataza handi hantu. Lamine Yamal yahawe byose na Barcelona mugabo we nta kintu gikomera ha club kubera ko uretse igikombe cyarega bamaze gutahukana n'ibindi bikombe vya Super Coupe d'Espagne n'ibindi nta gikombe gikomera atahukana. Arabizi neza ngo ndabaho ntatwaye Champions League, ndabaho ntatwaye Coupe du Monde de Club, ndabaho muri equipe yanje nationale atagikombe gikomeye natahukanye nka Ligue des Nations nkaza habo kabiri muri Ballon d'Or kwere club yanje yitwa FC Barcelona. Lamine Yamal arabizi neza ngo vyoshoboka ndi muri equipe ishobora cyangwa ifise ubwo bushobozi bwo gutwara ivyo bikombe byose bavuga bikomakomeye, nkandika amateka nkagira performance nziza kuruta ko noja kubikora muri Paris Saint-Germain ntaboneka imbere y'itangazamakuru n'ibindi. Nuko noja kubikora muri Manchester City biratandukanye kuja gukina football yo mu Bwongereza yo kuvunana y'ibiguvu hakuza gukinira muri football y'ubwenge nko muri La Liga Santander. Je kubenemeza ngo uravye style de jeu za Lamine Yamal ahari equipe abrimwo yitwa FC Barcelona ivyo yipfuza kugera ko mu buzima imyaka afise nta kintu na kimwe cyonyereka ngo Lamine Yamal yova muri club ya Barcelona. Amafaranga ariyo kanatsinda sinibaza ko akeneye guhembwa miliyoni 100 nimba zikeneye muri Arabie Saoudite. Lamine Yamal ari mu muryango afise abavyeyi aba hafi yabo abagenzi aracara umwana kiri mutonya byumvikana ngo abagenzi baracari babande nyine bo mu makaritier bakakirana umupira kera mu minsi mike nyirenganye ko na myaka ine iheza ataje muri Première Division.
afise Niki Nicole hariya Niki Nicole si n'umunyargentine kandi sinibaza ko nabonye udufoto hariya dusirikira mu abantu umwe ariko bakora ry'ubuzima ahubwo bavuyeyo mvuga mu ntango nabonye bagiye gufata indege ndiko ndavuga ava yuko bafata indege bavaye navuga ko ibintu vyinshi Lamine Yamal arabifise afise petit frère akunda ibere muri Espagne adashobora kunguruza ngo ndakujanye gukina ndako ndakujanye mu Bwongereza cyangwa mu Bufaransa azi ikirere cyo muri Espagne kuruta ibindi byose je navuga ko hari ubuzima bwubakitse bwa Lamine Yamal muri Espagne kuruta uko yujande hano rero ivyoza vyose uretse mu gihe Barcelona yo muhemukira na cyane ko Barca yoyo mbambo nimushigikiye cyane gusa yaramugize mu kinyi wa mbere imuhana agaciro karenze nta kintu na kimwe kibaho ku inosi mbona cyo kurara Lamine Yamal muri Barcelona kikamujana mu indi equipe nuko ati ntacubona kigerageza shoshora kuba gifata witwa Lamine Yamal agashobora kuba bamukwana uvuga ngo muri equipe yitwa FC Barcelona akaja muri indi equipe itanuka cyo tuvuga tuti wait seka turabe nimba novuga ngo witwa Lamine Yamal ashobora kuba ava muri equipe cyangwa agashobora kuri karegumamwo twe tuba tuhari ubwa dushe ko turafasha novuga ngo ibi tandukanye kugeza muri kano kanya biba bikora vugwa ahatandukanye ariko imbere yuko narabonye makuru ariko adusaba ariko mubaza ko yamuyeronka amakuru mubaza ko yamuyeronka atandukanye mu migwi nko babisaba ariko tubanze mumfashe basore tubanze tuvuge kino kintu novuga ngo cumi no equipe nyine ya FC Barcelona wanashaka ko ravugwa ngo buriya igaruka ry'uwitwa novuga ngo Barde umukino uvuga ngo akinire equipe FC Barcelona yamaze imisi ari mu mvura kire kuri nimero 3 barabona ko nivyo ntibararabona urugero rwiwe ngene zoba rwagarutse avuye mu mvune ariko turabizi ko ari nimero novuga ngo ya mbere mutitire muri equipe yitwa FC Barcelona ariko kuri iyo poste nyene bakabasanga bahuriye n'uwitwa Yamal nawe amaze inkina atari zikere karakina kuri iyo poste kuri nimero 3 kandi uwitwa Yamal iyo nimero uvuga kake kuri 3 akakarageza kuri karakina uvuga kakina neza rero ngo muri equipe yitwa FC Barcelona ndavuga ngo uwitwa Hans Flick no munyezero uva mu Dagi abazi guhindura ibintu bitandukanye ngo bareka ariyumvira avuga ngo bigaragaye ko tubona ko uwitwa novuga ngo Barde yagarutse tukaraje Martin nawe amazi ko karafatisha ngo bariko bariyumvira ko bashobora kuba koragerageza kuba mu barababaze kumugerageza muri Ajax ndavuga muri defense centrale yo defense centrale dusanzwe tuzi ko irimwo witwa Paul Kubarsi irimwo Ronald Araujo imwe Eric Garcia na Koni Eric Garcia iri kumwe n'uwitwa novuga ngo no Christensen n'akintu vuba batandukanye ngo FC Barcelona kiragerageza kwikiramuza ngo mugiye babonye ko uwitwa novuga ngo Inigo Martinez yaje kakina neza ndavuga ngo muri Ajax mu misi heze akane kaba yakinye novuga karakinisha kuri nimero karakinisha kuguru kukubafu ngo rero muri equipe yitwa FC Barcelona Hans Flick ngo bafite indi shwa yo kugerageza witwa Martin bakamuzana kuri nimero novuga ya kangahe yo kuri nimero novuga ngo muri Ajax bakagereza kumugaragaza uno munsi muri equipe FC Barcelona Martin kuza kumugerageza muri Ajax yoba ari inzira nziza yoba ari kwiyumvira kwiza kwitwa Hans Flick bwana Houston FC Barcelona kuva ibura umukinyi ndavuga Inigo Martinez kugeza no munsi iracagaragara nkaho umengo iracafise ibibazo kuko Inigo Martinez numwe mu bakinyi yagaragaje yuko FC Barcelona yasigaye mu bibazo kuva yasohoka no mugwa FC Barcelona kugeza no munsi FC Barcelona ntiratora umukinyi mwiza nyezi na mwiza ashobora kuza agasubira Inigo Martinez agatanga vyiza ivyo Inigo Martinez yanatanga mu no mugwa FC Barcelona kanatsinda yari wa mukinyi wo muri Ajax mwiza akoresha kubamfu kwiwe neza cyane ariko no musi turabona Eric Garcia kaza kaba associé kuri PEPE Guardiora ugasanga uno musi baratanze vyiza ejo biriko birayumbagirika ejo bagahingika ba Andres Christensen ndetse n'abandi ariko ukabona nabantu bose bariko baragerageza kuba bakinisha kuko muri bose burya Christensen akinisha kubamfu yarakemenga akinisha kuguru kuko no kujyo hari burya mu defenseur bose basigaye nta muntu numwe ariko arakinisha kubamfu muri FC Barcelona ahari yari Inigo Martinez nawe yarasohotse abapfa kuba bubahengekeho gusa ariko kandi Martinez twavuze ntivyavuzwe yuko ari umukinyi wenyine ashobora kuza agatanga visa muri Axe Centrale muri FC Barcelona ahubwo ni wa mukinyi bivanye nuko bamubona ko ari wa mukinyi akoresha kubamfu neza eko Hans Flick yari yihweje arabona ati Martin numwe mu bakinyi bahari muri FC Barcelona bakoresha ukuguru kubamfu neza bigaragara rero yuko no mukinyi ni aramuka ateguwe neza agategurwa neza kuri urya ruhande go muri box akaza gafashanya n'undi mukinyi bazo bari kumwe yaba PEPE Guardiora cyangwa undi mukinyi wese ashobora kuba associé kuri we ariko Martin akabazi neza na neza ni wa mukinyi ategerezwa gutegurwa neza akaza gatanga vyiwe vyiza akoresheje kwa kuguru kubamfu kwiwe neza asanzwe anagukoresha neza ashobora kuza gatanga umusaruro mwiza ndetse akanafuka ikinogo
kihari muri FC Barcelona casizwe n'uno mukinyi Inigo Martinez rero ku bwanje sinja kure cyane na Dieter Hansflick kuko Jean Martin umwe mu bakinyi akoresha ukuguru kw'amfu neza cyane ndetse kanatsinda buryo no kuguru kujyo kuranamugora gose urabona ko nubwo umupira uza utumbereye mu kujyo aragerageza buryo akugarukana akawushira mu kwamfu kugira ngo akine atanga umupira neza cyangwa nawe udugana neza kuko niko kuguru kwenyene akinisha neza yizeye yuko gushaka kumuha vyose vyiza anapima imetero imwe na santimetero 86 neza cyane bigaragaza yuko rero no mukinyi